turabizi ko umuhungu ashobora kubwira umukobwa ashobora kubwira umuhungu tuyihangana umuhungu akemera eske umukobwa gushase wewe uwo mwankira ko nzi abahungu tumira mitwa uburoba bwageze ahangaho umeze uko nk'urubwa gwagize gwashonje yaha nuko nanjye shoye kubigusaba cyane Alvin yashavuga ati none ku ruhande rwiwe none ubishigise ko abishaka wewe Alvin atabishaka jewe nababwiye ntabwo ndi sugi ubu ndahubiye ati Alvin turindire twubake wabinyemerera ndakubagije Alvin nkeneye ko tubikora siko ungyohere nk'umukobwa wawe mukundana eske muri uwo mwanya wonyishuri iki no kujya utarangiza kubivuga umuntu ashobora kuba mu rukundo yarabikoze rimwe akavuga ati sinzosubira paka nubatse abakobwa bubu sinovuga bose ariko 85% ou 95 vous êtes indaya nyinshi nafashe mimi hata nizaliwa nikizani na bahungu musa karibu basi kale tuweke bana original basi 5 basi fresh karibu basi aho cyanda gusomesa Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Bujahit TV, the #1 channel of this industry Buja Flavor. Chakanya makuru shama kibaza rashama vuga mu industry Buja Flavor. Nkuko mumbona ndi hagati y'abantu babiri ndi kumwe na Alvin ndi kumwe kandi na Stacy n'abantu kugira ngo tuganire ku kintu cyitwa yuko muri no misi bagize imisi bavuga yuko ngo nta rukundo gobaho abahungu hagati y'umuhungu n'umukobwa hatabayemo bakurangura amabanga yabubatse mbega birashoboka. Naronde Alvin ari ku ruhande rw'abantu bavuga yuko uko bidashoboka. Alvin akubwira ko bidashoboka, Stacy nako akubwira yuko ko bishoboka ko bashobora kwihangana hagati yabo gushikaho ububatsi urugo rwabo. Stacy bite kwanze? Ni sawa ndabaramukije namwe. Ego murakoze cyane urashaka kuramutsa abakunzi bakora dukurikirana hari. Ndabaramukije Bujahit TV. TV. Ego ndi kumwe kandi na Alvin Smith bro vipi? Yo ni salade gute msazi. Biraza neza mutara. Ulameze neza? Cyane gose. Safi sans fil. Urashaka kuramutsa abakora dukurikirana. Bon, bakunzi ba Bujahit TV turabaramukije comme d'hab vous êtes avec Alvin Smith la vache inka originale. Yaga. Reka duhere ku ruhande rwa Stacy kumbure wewe abisigure atubwire rero ukuntu byoshoboka. Arakubwira yuko bibe bishoboka. Stacy? Ego nkuko twabivuze nyene ibintu birashoboka. Bivanye nk'ibintu nani bya kera twari tubaye abavyeyi bacu bari babayemwo. Nubu nivyo tubayemwo siko sinzi nka mugenzanje uko bisigura nubu nivyo tubayemwo cane sinzi nko batihangana ariko nivyo tubayemwo urashobora kuba mu rukundo mukihangana no mukundanye mukagera aho mwigejeje hajya nyene vyemerewe ko mubikora mukabikora neza ata kuvuga ati ngo nivyemerewe ntibigize iki ego sinzi nko mugenzi wanje bisigura reka duhe kumbure nawe Alvin Smith nawe agize cyavuze je cyo novuga nkuko est-ce que vous êtes madame ou mademoiselle? Mademoiselle. Vous êtes mademoiselle? Bon, urabona wewe ikintu cyane no gushigikira ko nuko muhiye vya mbere ego byarakunda yuko abantu bashobora kwihangana bagakundana bakaja mu rukundo bakamara imyaka kugeza umunsi bazokora mariage ariho baranguye amabanga yabubatse icyo ndacemeye ariko uvuze ngo iyi génération y'ubu canke monde d'aujourd'hui aho sindakwemereye. Pourquoi? Parce que par exemple moi j'ai nonekaye quand j'avais 12 ans. Tu comprends ce que je veux dire? Ndumuhungu shibaza nyine nonekaye gute bisigura ko nimba nonekaye bisigura yuko na génération yose yari yamaze kononekara. Bon à part ça uno munsi turaza abana benshi bavyara gifise 15 14 muri monde y'uno munsi monde aujourd'hui
hari abana benshi bavyara bafise 14 ans 15 ans kandi ugiye kuraba imba nyinshi ubuzitwara abana ba 16 17 kuko ubu umukobwa wa 20 ntatwarinda sinzi kumaze kubibona ni bakebwa bake bafise 20 batwarinda 15 16 17 15 16 17 imba nyinshi nawe ujya kwa muganga abantu benshi usanga bagiye kuvyara usanga arabana ba 15 17 ni kubera iki kubera isi yamaze kononekara aho hambere ntibimeze nkuko none stasi wewe nimba wavuze ngo ubu abantu bacari kujya nyene tutabeshanye uri inkumi kandi urakuze mbe ugifise imyaka ingahe nta mukobwa yivuga imyaka gusa conzi cyo ndakuze ego kandi ntavyo mpakanye birashoboka kuba ndi mu rukundo bikaba byaramaze kuba nakubaje imyaka nta mukobwa yivuga imyaka nta mukobwa yivuga imyaka byo byari ibyabihe abo bakubwira imyaka ye utarayimubaza ahubwo wewe uri kuri yorobeka imbere y'imiko yaba Bujahit TV okay sinkunda umuntu yorobeka jewe c'est pourquoi je ndakunda umuntu abari direct abakobwa bativuga imyaka yari muri ivyo bihe vya basokuru abo bakubwira imyaka utanayimubajije tu comprends ce que je veux dire bisigura yuko stasi wewe uri kurabesha kuri imbere ya miko kandi abantu baza kubishuza ko maso yawe wonge ntasa n'ivyo uri kuravuga wose usa niraya navyo nashe ukoke ndiho ndagusigurira ko nani ndashobora kuba ndi mu rukundo siko nkaba narabikoze siko ariko muri benshi ko twese nituri cyo kimwe siko Alvin ashobora kuba yarabikoze je ntarabikora wewe utarabikora ariko umva birimva bivana ariko ivyo turimwo je cyo nemeza cyo si twese kandi cyo nemeza cyo n'ubu biracyahari ivyakera biracyahari si mwese wowe urimo je sindimwo Woroneka ufite imyaka ingahe none ka mfite imyaka ingahe là je vais dire oui bon umuriza nakubariye ndashobora kuba narabikoze siko okay narabikoze okay kuba narabikoze hari abandi batarabikora kandi n'ubu bari mu rukundo bariko baraprepara mariage zabo batarabikora babaye mu rukundo siko okay tugira ama pourcentage yo bari nka combien % abo ni benshi rumva ni benshi cyane gose siko ni benshi batarabikora siko ariko nkuko yabivuze ngo ayongo ego kuana bamaze gutwara inda kwa ibintu nk'ivyo meni barahari bihangana siko barahari bihangana bakarinda baja kubaka nimba bahari yabihangana wowe habuze kugira ngo wihangane habuze iki agakuku karabaho monsieur agakuku karabaho me nushoke kumbwira ko bya bindi vya kera zaba mama bacu bari hari inyuma kwihangana ko byavuyeyo n'ubira cyahari Alvin wobisigura kumbere ibintu sese nyiraje kuvuga ikintu nshaka kumusigurira cyangwa ikintu nshaka kumubaza nimba washigikiye yuko abana bubu umukobwa ashobora gushikana 25 atararangura amabanga yabubase sans mariage wewe byamugendeye gute kugira ngo yarangure ata mariage arakora Stesi rero urashaka kudusigura ati wewe ku ruhande rwawe byagenze gute baramufasha ku ngufu oya ntibamfasha ku ngufu aho gusanga ari wafashe mu ku ngufu Beshe sishobora kubesha imbere ya kamera siko nikugenge niko ndabisigura nobu ndashobora kuba nkundanye n'umuntu siko bikamugora kwihangana okay ari ugasanga hari indi nk'ubunye urukundo rwa Alvin n'umusheri wiwe Alvin abisigura umusheri ati jewe ni kuri kimwe twihangane gushika tugubake kandi bikaba ariko jewe gwanje bikaba byanse uravyumva muri kino giye kujya nyene yabivuze ati je byangoye kuvuga ku myaka ingahe narabikoze question umuhungu abishatse wo kavyanka cyangwa ubishatse umuhungu akavyanka ese bizogenda gute muri couple ni kumvikana hagati y'umuhungu n'umukobwa please kumvikana kumbere Alvin wewe ntakwemera atakwemera sawa mu rugo rukundo gwe n'umukobwa une autre question abahungu uwo mukobwa arashobora kumbwira umuhungu sinshaka please turindire mariage umuhungu akabisiporta est-ce que yibaza yuko umukobwa abwiye umuhungu jewe sishobora kurindira mariage n'abahungu bangaye bo vyemera wewe utavyemera kamera izamubandanya ikiganiro abantu muzabwira ama commentaire ndashaka ko mukishyura iki kibazo umukobwa arashobora kubwira umuhungu twihangane sheri umuhungu
umuhungu nta ntuzenya bafise no rindira ashobora kuvyemera n'umukobwa bakavyumva ni hagati y'umuhungu n'umukobwa bakavyumvikana kibaza abantu bariko baraturaba abantu muri ko baraturaba shaka mwandike muri commentaire ego canke oya muce musigura uvuga ego asigura uvuga oya asigura eske umuhungu bon ico tuzi umukobwa ashobora kugira umuhungu twihangane sheri turindire mariage umuhungu akemera nawe urashobora kubimbwira no Alvin Smith nawe urashobora kubimbwira ati turashobora kwihangana nanje nkabikwemerera nabikwenya ndavyansega natwe n'abakobwa turafise imibiri tukavyankana twebwe okay ndabizi ko abahungu turi faible cyane imbere y'abakobwa kubera iki gute none ndakwetse couple yoba iri yihanganye kugeza n'ubu unye barahari Alvin barahari nuko nawe ushobora kumisha aba Stacy turashobora kwihangana no turashobora kwihangana kandi tukihangana wewe amaso intasa n'umuntu yo kwihangana nandi ndakubwiye ati muri uwo mwanya dufatiye ku bandi bantu kuko twese niturico kimwe Alvin Smith umviriza ubwo umunyingira ntabaza eske abafani muhebwe turabizi ko umuhungu ashobora kubwira umukobwa ashobora kubwira umuhungu tuyihangana umuhungu akemera eske umukobwa agushatse wewe uwo mwankira ko nzi abahungu tumira mitwe uburoba bwageze ahangaho umeze uko nkuru bwagwagize gwashonje umviriza nakubwiye Alvin Smith ndabigusiriyemo kandi siko jewe nawe turakundana okay jewe nawe turakundana muri uwo mwanya je ndashaka kubwira urashaka kumisa ati Stacy nidushobora gukora amabanga yabubatse kugeza aho tutaragira iki mariage okay muri uwo mwanya kuri umukope wanje ndashaka kuvuga ati eka ndamwubahiriza nuko nanjye shoye kubigusaba cyane Alvin yashavuga ati none ku ruhande rwiwe none bishigishite ko kabishaka wewe Alvin atabishaka jewe nababwiye ntabwo ndi sugi ariko nshize aho abandi bari nimba atari sugi wewe wavugira abandi gute kuko ari ibintu bihari kuko ari ibintu bihari tuko tuvuga ibintu bihari reka nanje ndakubaza ikibazo burya tuvugana ukuri isi y'urayizi umukobwa amaze kubwira umuhungu yiwe sheri ndabishaka umuhungu akavuga to rindira meze ushyira muri place y'umuhungu nayo para kumushira muri place y'umukobwa ariko arasigura usigure bon muhasigura heze hamajewe nkiza kuvuga reka kumbere duhana ijambo Stacy reka dume nashira muri place y'umuhungu ko n'umuhungu bishaka uko hari n'abahungu bibakundira akihangano ari umuhungu ari umukobwa yabishatse ariko umuhungu akavyanga umukobwa bishatse kuko natwe turakobwa ko turabantu twigira ingyarya nako ko turabantu turashaka kubigomba nta mukobwa mushobora kubana mu rukundo ukambwira ati sheri je no kuri kwimana miss na ham koma umukobwa niba abandi uzosanga abakobwa basohoka no hanze kuronderera hanze okay raba ko umuhungu rero no raba ko umuhungu nawe nyene ashobora kwemera ujya mugambi ukaba hagati y'urukundo rwayo urakoze cyane ikintu yagira avuge nico ukivuga no reka vuge no ku mukobwa wafatiye ku mukobwa cyane kuko abakobwa mushaka kuvuga ati ko umukobwa ari we kwihangana cyane umuhungu atokwihangana n'abahungu ndiko ndababwira abahungu barashobora abahungu barashobora kwihangana abahungu namwe murashobora kwihangana ndabizi neza ko mushobora kwihangana mukaba mu rukundo atakintu na kimwe mukoze mukarinda muja kubaka atana kimwe mukoze muhageze mu kubaka bakaja mu rugo be n'umukobwa ariho muvuga ati turabifitiye uruhusha Alvin Smith ko yavuze ati bamudevieje afise 12 ans okay Alvin Smith twakundana ubu ukanyemerera nitubiko ukavuga ati nitubiko ko bakudevieje 12 ans ubu naho biyeti Alvin turindire twubake wabinyemerera umviriza wabinyemerera yes or no oya sinobyemera eraba bugabo eraba urabona Stacy ariko arayinjira sisi kuri kurayibona Stacy mu mesi nashaka kumumwanya dukurikiranye Stacy Alvin yakubwiye ati numva birashobora gukunda yuko umukobwa propoje umuhungu ko abikora umuhungu akavyanga umukobwa ategezwa kujya kurondera uwundi turabizi okay ategezwa ni vya bintu ariko uremera ko umuhungu nawe ashobora kwihangana urazi gituma cyo ntari mu rukundo ushaka kumbaza Alvin Smith ntari mu rukundo
Alvin Smith nari mu rukundo okay muri no mwanya jewe Stacy ndagupropose gukundana nawe okay ndakubagije Alvin nkeneye ko tubikora siko undyohere nk'umukobwa wa mukundana eske muri uwo mwanya wonyishuri iki no kujya utarangiza kuvuga era utaraza no kuvuga ndashaka please hora tukajya tujya mu ngiro okay mwavyumvise rero Alvin arakubwiye yuko wewe ko muri no monde bidashoboka le problème de cette fille là ashaka kuvuga cyane je ntashaka kumijambo sisi kumaze okay sawa wambwiye ko ntaraheza kuvuga ushobora kubikora none muri uwo mwanya je ndagusabye ati Alvin turashobora kwihangana kugeza nakwishura nuwo nshobora kwihangana est-ce que urashobora kwihangana bakudevieje à 12 ans ariko iyo batamudevieje yari kwihangana ndiko ndabaza ikibazo rero ngaho urazi ibintu byamaze gucamo nta muntu ashobora kuba mu rukundo yarabikoze rimwe akavuga ati sinzosubira paka nubatse akihangana yes uko bakuvuga amajambo menshi no tuhanana ijambo okay apana gushaka kuvuga wa majambo menshi urashobora kunyishura ariko nawe nakubajije ati nta muntu yo barabikoze un fois canke deux fois akavuga ati ndahagarikije ngaha gushika akahagarika akavuga ati nzobikora gushika nubatse Rwanda kirese bamugaranye mu mpimba ahantu h'abakobwa gusa cyangwa bakamushyira mu kizu ku buryo atosohoka cyobona n'abahunda kuraho izina rya urashaka kuba warabimenyereye ku ruhande rumwe ndumva ko Alvin arabisigura neza kumbure aravuga yuko wewe muri no mode tugezemwo atamuntu numwe kwihangana ariko wowe kuravuga ati ko bishobora ubu nyene fata telefone yawe injira muri Play Store canke muri App Store rondera mu kwandika ijambo Bujahit telecharge Bujahit hitamwo ururimi rukorohera gukoresha ikirundi igiswahili n'icyongereza mu kwiyandikisha ukoresha nimero ya telefone yawe ukaronswa code ituma uronka uburenganzira ukoresha Bujahit canke ugakoresha email yawe munsi ukuzuza amazina yawe hamwe na modopass wifuza kurikiza ivyo usabwa ni kubuntu. Bujahit ni application imwe ikoreshwa mu buryo bwinshi butandukanye bitagusaba izindi muri telefone yawe. Rungika ama audio, ama foto n'ama video uhure unaganire n'inshuti n'abagenzi mwabuze ku zindi mbuga mwari mumenyereye gukoresha. Bujahit iduhuza twese. wowe urashobora kwihangana cyo gituma rero nabahamaga kugira ngo ukunda urihangana na wewe cyo gituma ndabahamaga kugira ngo turonke umuti oya twishire na wewe kwihangana oya jya kuri no mwanya nubu rero twishire je nkeneye kukubaza rekura micro ndiko ndakubaza none ubu wowe urihangana inde jewe ndashobora kwihangana kwihangana uyu no muhungu yishe ko ashobora kwihangana jewe Stacy jewe vraiment je no kugitara nabivuga none Stacy ku ruhande rwiwaho urabona nkuko ubunye bya WhatsApp byaramaze kugwira abantu baraja ku ubu n'abantu baragera ku WhatsApp umvuye mu sister da kesi ziga filme novuga yuko zidakwiriye kuja ku ma television sivyo bakaziraba ku ma internet moi 12 ubu mu 5 araziraba vuga urabona yuko ko bazova babigira kweri uravuga yuko ko bashobora kwihangana urabona ko byo borohera kweri ko nizo filme eko filme zirabaho ni byinshi sina filme gusa ariko kuganje nabo maze kubona mvuga ati baki bari bihangana siko kujya yavuze ngo byari bya kera ngo ariko uyu mode tugezemwo ntabikibaho kandi ni nkaho nyene nshaka kumenya Stacy urabona yuko ubonye haramaje kubaho ibintu ndiko ndagusubiriramo haraba ibintu bya WhatsApp urumva ku ma internet abantu baja kuraba za filme za pornography tu vois n'umwana kiri mundu ugasanga afite WhatsApp telefone ya Android akajako kabiraba Stacy urabona yuko bizova bigira kweri bimworohera akagera muri ya myaka Alvin ariko aravuga atariko Beni ndashaka kuvuga ikintu kimwe Stacy urashaka kumenya urazi ko ubu abakobwa bubu bon kera bon ivya kiransi ntavyo zi mugabo wavyeyi bacu donc je ndashobora kuvuga mama wanje aranyigurukira kugira ngo anyigishe isi ingene imeze kera umukobwa yashobora kuja mu bon sizi uko no bivuga mu kirundi mu tinyankana atabizi kuko kera ntibari babizi akarakoma induru abibonye akakoma induru ko yakomesi akaje kumubaga akakoma induru je ndapfuye n'ukuri kwibaraje ndakomereza n'ukuri ibiri baye kuri bikiye mama mugabo mama yo kuba babanze akamubwira
di calme akacamusigurira nuku reka ndakugurira uku uzozuragira uku abubu ndakurahiye izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mwiranda yuko akura atarabijamo yamaze kubimenya biraza yamaze kubimenya akacamenya nta no kubwira mama wiwe ahubwo aza kumubwira mama urashaka kungurira bo sinokivuga ndakurahiye eske urabihaririye ko abubu biza bamaze kubimenya benshi baravuga igihe byaza mama niwe yabimbwiye niwe yabinyeretse sinzi nk'abandi siko ariko impanuro narazirose ku muvyeyi arakubwira ukuntu wifata kuko igihe ubigiyemwo n'ibindi biza imbere okay igihe byaza wari usanzwe ubizi yuko bibaho ko bizokubako cyanke byagushikira utarabizi yarabimbwiye ko hari imyaka nzobigeramo nkabijamwo ufite imyaka ingahe nakubwiye nta mukobwa yivuga imyaka ariko Alvin barashaka kuvuga yuko bishobora kuza imbere kandi bikaza ningwa kubera ihindagurika ry'ibihe surtout muri bibi umukobwa même umukobwa bon umukobwa wa 10 ans bivanye n'ibirere arabijamo okay nini nkaho rero sinshaka unsigurira rero amaze kubijamwe amaze kubibona yuko amaze kubona kwakuze bakura bari mu social media ama video y'abantu baje mu maregre barazibona abantu bariko baravyara barabibona abantu bariko baragira donc ibintu byose biba barabibona hakiri kare bitana babako niko nyereje nkene ko acadusigurira ni gute ashobora kwihangana abona ibi bintu byose kubona ibintu byose ama video byo kuri WhatsApp ivyo byose by'abantu bakuze akabibona akiri muto ni gute ashobora kwihangana kubyo ashika no kuri gwagwego avuga ati jesha kuba kugwanje nk'ikiri vierge ndetse n'ivyonye vy'ama video siko amaze gukundana siko nakubwiye je sinashoboye kwihangana shishora kuja ku wundi muntu ngo Werindaya. shishora kwihangana ntacyo nawe yambwiye ko atashobora kwihangana yo cyambwira ko ingo tubikore rero nanje navuze ati muri uyo mwanya nanje kuba ntashoboye kwihangana ariko Beni dushiye mu kibanza cy'abantu birahari ko abantu nguma mpagaze handi nyere birahari ko abantu bashobora kwihangana Okay, naje ndemeye. birahari ko abantu bashobora kwihangana ariko 2%. pourcentage dingwa hiwa jari 100% abantu bashobora kwihangana pourcentage zibiri atanta Uyu musista wewe warize amashuri angahe c'est folle quoi. barashobora kwihangana maze twese turazinanye monde d'aujourd'hui turayizi uyu mukobwa yasaze ngo 100% wenyene deja kwihangana none ngaho baza ko abantu bose baba bari ngaho kuri televiziyo bari basambanye se nkuko basambanye Urazi cyo gisigura 100% ho bisigura yuko nawe wewe urimwo. none okay oyaha None se wewe ko utihanganye wagutwe we byakugendeye gute warushushe cyangwa wari wababwiye ibyo nari narabaye byose ko aje narabikoze ko atazi 100% cyo gisigura ari abandi batabikora eske se kumbwiye ko ari wewe wese ashobora kubikora kumbure rero umwanya wo guharira Stacy kumbure dufate duhana ijambo sivyo none Alvin mere kibaze kuri Stacy urashobora kunsigura neza gute umukobwa w'imyaka 12 canke 10 agitunga Android abona ziga video z'ama pornography muri telefone ashobora kwihanga si Android yonyene nabikubwiye kandi ndabigusubiriyemo ashobora kuza umutipe canke hakaza umukobwa akamubwira kujyanye kuko natwebwe n'abakobwa turabishaka okay shishora kwihangana mbona Alvin ndamukunda hama ndamubwiye ati urazi yuko ubu hari abantu bashobora nakwambia kutaka binaisha lakini piko ingine wanasema tutangoya ubwo no ku ruhande rwa Stacy urazi yuko abubu ashobora kujyana bataranakundana cyora cyene cyakinda kubyenda ko ndavuga kuko hari abantu bamara 2 jours iminsi ngaho ibiri bakaba babikoze bigaherera ngaho siko apana kumara batarakundana nanje nivyo ndiko ndavuga bakamara n'iminsi ibiri ko arabikora batanakundana urazi gituma je ntari mu rukundo kubera abakobwa bubu sinovuga bose ariko 85% ou 95 vous êtes indaya ntiwovuga bose uri indaya okay sawa ndavyeme ntiwovuga bose sinovuga bose mugana navuze 95 icyo kintu nico nari nkene ntiwovuga bose ni n'abahungu nabo ntibovuga banzu ndiko ndagusiguriye gituma ntari mu rukundo turashobora kuvugana n'umukunzi wanje akambwira yuko aryamye urazi ko genda kirara urabizi no je shaka kuvyanga nkiye muri boîte nkamusangayo ese urumva yuko jewe no offense kandi ubwira confiance shaka kumpa aryamye okay nkajya muri boîte nkamusangayo yambwiye yuko ari muri fête avec sa mama mukaya nkabona ama status ari muri Paris
turinze no gucangaho onye tugerageje gato guhanura uyu musista wo gumunyinjira ntaraheza ni kubera iki tugerageje gato mu guhanura ukuntu Alvin bamubeshe umukunzi wiwe gatoya. Pourquoi donc je suis vraiment déçu par l'amour comme une vache qui a perdu son maquillage. Tu comprends ce que je veux dire? Wenda umukobwa kuki umukobwa wowe yabarakubeshe nko muri ndaya mukunda amahera muryamana bose novuga mwese mugabo ubu umuntu wese afite amahera gukeneye uragenda mugabo kera ivyo ntivyabaho urabona ivyo byose vyaje kubera iki isi y'ubu kandi izi réseaux sociaux nizo zaje konona abana bose nizo zaje kutukonona twese sinovuga abana bose twese tukononekaye kubera social media kera nta bintu vyashobora kwexita abantu baraba mugabo ubu turabona abakobwa bambaye uduhuzu duto naho tubabona mu maso turabona amatelefone amafoto yabo mu matelefone turabona pornography turabona amafilme basomana kera ntivyari bihari banzu urindire we sister warakunda kunyinjira mu jambo wewe urababwa ndakeneye ijambo bana b'Imana sindaheza ben urumva yuko niyo mpamvu nakubwiye igihe cy'abama bacu barihangana kubera hari utelefone bavugana ku telefone bakabonana ari ibindi bintu batakora kuko bari bafite n'amasoni bonyene kwa bonyene mugabo abubu murashaka kuvuga n'umushiri wawe mubana ijyambere ukazibona wonyine agukwega mbapo agukwega wenyene blaz amusi wa mbere kubera iki social media telenovela uyu musista urababwa pardon yavuze ko umukobwa ashobora kumukwega umukobwa ashobora kumukwega kuko ituyimvira ko umukobwa nawe abishaka kubera umukobwa wa mwanya wowe wamushatse kubera kuki abakobwa tubaye mu bintu ubu hageze ahantu abakobwa usanga umukobwa akunda umuhungu kubera yuko banzu urindi reka kuja oxygen kubera yuko iyo umukobwa ashase umuhungu ashobora kuvyanka ariko umukobwa yamaze kwanka umuhungu arashobora kwihangana ni nkaho nyene Stacy umva nkeneye kumenya ni nk'ivyo nyene Alvin ariko aravuga Alvin arakubwira ati jewe muri no minsi nishobora gukunda ariko wowe uravuga ati barashobora kwihangana kubera ndi mu rukundo siko ndi mu rukundo nyene ko atawundi muntu yokuge ndi mu rukundo ndabwiye ko nje ndi mu rukundo umwanya nje numva ko umuhungu turi kumwe anyeneye kuvyo amasezerano twahanye yo kuza murajyana samaya no ndakubwiye ati ku masezerano twarahanye ko twaranye tukavuga ati tuzokwihangana uravyumva bivanye n'ivyo turimwo twege twasezeranye twenyene nitwa mu bwacu dufata decision siko benda kubwira ikintu mburazi yuko bijya bintu bya kera burya baribesha mburazi yuko aho hahise yuko abavyeyi bawe bashobora kuronderera umugabo batazi n'ingeso ziwe ugasanga wogiye kurongorwa ahantu utazi ugasanga ugiye mu nzu urabonye ibintu utari bwabone uriruse mukaba abubu bagendera bakundanye kubera iki baba bamaze kuhonjana bamaze kuvuga sha urarenze ariko babikora kugira bakingira abana babo bakingira abana babo ntibaje muri izo ngeso zazimwe nakubwiye kuja kuryamana ahandi batarinze guca ku bavyeyi bumvikane baje kubaka babikore wewe mbe ubya wa journaliste okay hira umviriza umujya wewe Stacy mbe urazi yuko bijya bintu byo kuronderana abagabo yuko atari ibintu vyiza urazi gituma abahungu turatandukanye twaremye ugutandukana ari abantu bafise ari abantu bafise amantu zenya novuga gute kugira mvuge ikintu gitahurize amakokombre abezi kudikura abatabura bazasahura amakokombre tiwa uce wibaza ugiye kuvuga afite kokombre ireze dazi ari abakobwa da support nandi usanga uriruse mugabo iyo umuntu umaze gusohokana mugahonjana ubuzi kokombre afite kubyo mutangira mariage bose muyibona bana Stacy ni Alvin akubwiye bishobora kuva kuri yomvo ariko urabona yuko bishobora gushika umukobwa ntiyiruke umukobwa ntiyiruke kwera yomvo avuze Alvin Smith njewe shishobora please njewe shishobora kwiruka ariko kumuvye wanje bayankengeye kuri uwo mwanya sininya urazi gituma kwera abantu bakera wasanga umukobwa atarabikura na rimwe kwacubura n'umuhungu afise kokombre renze
abo busina nkumare kuko usanga yamaze kwaguka kuburyo nawe uhura n'umuhungu afite kokombre irenze ashobora gusipota abakera ko yatana rimwe yarashobora gufa yarashobora no kuraba urumva kandi biratahurise none umukobwa ari de Beni wewe wa Stacy nta nari murabikora uhuye n'umuhungu afite kokombre irenze ila aragusatuye nuko no bivuga mu kirundi uribaza yuko pour la première fois bikubayeko utocufa no gufa cyangwa karaba n'ahandi usanga umuntu yagize mariage no munsi ejo aragwaye yagiye mu bitaro bavuze ngo ni kubera umuruhe kumbe ari buri yahuye navyo ndababwire Alvin ndiko namukurikirana Alvin aravuga yuko ko ivyo onye bagira muri novuga muri copinage ko bikenewe kuko babisa ngo kwitegura kugira ngo niyashika mu rugo ntaze yiruke ku ruhande rwa Stacy ku ruhande rwa Stacy yavuze ati Benny please niyange so mbinyene tuko wanu wambye ko bihangana none urikihangana ushaka kumbye ko tamukopi mwihakana imbere ya kamera namukopina office mwihakana imbere ya kamera ndiko baza wewe urabufise none ushaka kumbwira ko mutabikora oya navyo dukora navyo mukora ni wihangane n'umuhungu nicyo gituma ndakugira ati kubandi hoho bisigura rero kugira ngo babitahure rero kuntu boro umuntu ashaka kwihangana umuntu arihangana siko nakubwiye ni kwa kundi nyene ni kumvikana hagati yamwe babiri haba ari kumvikana kuko mutumvikanye ni kwa kundi nyene nzosanga umwe atabitahuye umwe akabigira gute kujya nyene Alvin Smith yavuze yasanze umukopine we yaramubeshe ugasanga umwe muri we ntiyabitahuye kandi navyo yemeye bivuze ndavyemera cyane navyo yemeye niyo mpamvu agize ikintu cyo kwitwiki kumuvanga ni monde tugezemo urabona yuko basige bahura n'ibititaza byinshi n'ibigerageza byinshi ni gute rero umuntu ashobora kwihangana muri ivyo bintu ndemera ko twihanga abantu bashaka kwihangana bakarinda bubaka siko kwa kundi mukutemena muri bo babiri batavyemejanye by'ukuri hakaba ego hakaba mukugira iki mukuja kuvangana kugira aronye cya kindi ataronse ku mugabo we ariko akaguma kuri wa wundi ego ni nkaho nyene ni gute rero bashaka kwihangana rero bahuye muri ivyo bintu ko obstacle ni nyinshi cyane Stacy munahura na vyinshi cyane kandi umuntu ari muri âge d'adolescence biba bigoye kugira ngo ivyo bintu ntabikore ni couple biravana na couple barimwo dufate umuntu atari muri couple rero byo kwihangana gute ku muntu atari muri couple sinumva ukuntu yo kwihangana kuko mva ko batemberera hose wewe uhanura gute umuntu ko yo kwihangana wowe utigeze wihangana ushigikire gato Alvin Smith kujya kuntu bavuze ati ngo narabatihangana umva umuntu atari muri couple umva barakajagara bari ndaya nkuko yanutse Alvin abari ndaya mbaya uriraya biraboneka no mu maso urumva anashaka kwihangana ariko ari yankuti Alvin yavuze ati rero umuntu ashobora kwihangana ni 2%. Kandi tugarukize ngaho tuzogira patito abantu murashaka kugira ama commentaire yanyu eske mutubwiye ko dushobora kubandanya ni sujet tukavuga ibindi ahubwo birenze kuko turabona menga iminota iratujyana sivyo kandi burya akagesha ntega baramwitama sivyo tutubishije ukuri si yubu c'est pas la même chose nk'isi ya kera muriko murayibona rero ntitwobarandira reka duhagarike ngaha dushaka patitu amazu tugira ikindi ahama tugiye deba kuri sujet musheko na commentaire ntimwitiye kandi numutinye Alvin musheko commentaire ababikora mushigikire mu vyandika abanyere ko mu abihangara nabanyere mu bishire ngaho nyene okay je question ndayisubiyemo abantu baza commenta eske umukobwa turabisi twese ko umukobwa kubwiye sheri oyaha maka munsi wa mariage umuhungu ashobora kuvuga sawa basi reka ndindire eske umukobwa bwiye umuhungu je ndabishaka tutaragira na mariage uribaza yuko wowe umuhungu tovyemera Alvin narakundanye n'umuhungu ambwira twihangane na cyempebana nawe